urimba novuga muri profane n'indiri ni nuvuga ni muri style irimwo abaririmbyi benshi na cyane cyane babikora neza cyane. Ni giki ugiye gukora gitandukanye n'abandi canke ni giki uzotuzanira canke ni giki uzotwereka gitandukanye n'abandi batweretse? Kimwe gusa nuko ndumurapera ari classic ntandukanye n'abandi. Sinkeka hano mu Burundi ko hari umurapera ameze nka jewe. Ubwawe show y'abarapera na show y'abarendbist ni hayi show ubona ko bitesa sana. Isho y'abarapera mani bari iki gangsi bikaze gozi biryoshye. Sico kimwe n'abari abaririmba bazunzira ibizuso abakobwa. My hip hop in a dark clean, I'm so fresh, it's so clean. I was born to shine. Music to my fun, my hero, you know Brazil. Na bunny every day, sinalikizo. Is it John? My hip hop is on. My boss, life goes on, yeah. Try to give me your time. Gerageza unyumve je tundaba nk'isanam. Tugende na guhubutam, wumve kuburyohe bwiyanje karam. Wa murondo uri mwiza. Tell me where you from. I wanna talk to your mother. Muganidiza, it's your brother. Reka ndamuhabishwa uriya musaza. Bonjour mesdames, messieurs, le front de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chaknya makuru chama kibazana bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubanze dukengurikira Imana, hama dusubira dukengurikira mbwi bakunzi ba Buja TV. Yes, ndi kumwe n'umu bro, afise indirimbo yiwe imeze neza cyane, indirimbo y'amateka yikoranye n'uvuga n'umu Ragaman. Ujya mujama mwita Ragaman bro, ni Dauphin Dankala, umu bro abikora neza cyane, ari mu baririmbyi novuga twoshira hejuru kuko hejuru baririmba novuga style ya raga babikora neza cyane. Vipi bro? Fresh man. Birazane Chany gose. Umunsi byo byifite gute bige ugenda gute program kugenda gute? Just fresh program imeze neza cyane. Yes, ni umuntu bayifuza kukumenya mbega wibaza ko nuba nicaranye nande? Wicaranye na John Easy umurapera w'umurundi. John Easy murapper w'umurundi yabikoze neza bikorana na Dauphin Dankala bafite indirimbo yabo bagiye kuduha very soon. Indirimbo yitwa gute bro? Indirimbo yitwa Gato imeze bien sana. Indirimbo mwakoreye kwande? Indirimbo twayikoze mu producer aho yitwa John muri Etisa Record. Indirimbo bakoreye kwa John. Iyo ni indirimbo wakoranye na Dauphin, ni indirimbo zikuriki wimvira gukorana na Dauphin bro. Bo uravye hano iwacu mu Burundi Dauphin ari mu baragamene ba mbere bari hejuru gose, sino mu Burundi gusa ari ku rwego rw'isi kuko arabizi cyane. Kabisa. Dauphin uramuzi Dauphin Dankala akuzaniye novuga ko amateka menshi cyane yafise n'indirimbo novuga n'abaririmbyi bakora neza cyane ngaha muri game. Afise n'indirimbo bariko gusorana Madiba the classic, n'indirimbo abantu bariko bayakira neza cyane bari kumwe na DJ Feel Bite. Si n'indirimbo twitegize bimeze neza, izo bifisa n'amasanamu mbega. Babo sinkeka ko izo bifisa amasanamu gusa hazobanza kuza audio imbere. Kuza audio imbere. Yeah. Hanyuma video kiza mu nyuma. Yes, novuga ni John Easy. Muna yifuza gukurikirana mbega YouTube channel yawe ambige indirimbo azisanga kuri YouTube channel yitwa gute? Kuri channel yitwa John Easy nyene kuri YouTube. Yeah. Kuri YouTube channel. Yego. Yitwa John Easy nyene. Yes, ni John Easy mbega uca wibaza mbega John Easy yo bari indirimbo yiwe ya mbere cyangwa asanzwe afise izindi? Ntabwo ari indirimbo ya mbere, ubwo izo bibaye ya kabiri igiye kuri channel yanje ya YouTube. Azo bari ya kabiri igiye kuri channel yawe ya YouTube. Hariko hari izindi wasoye imbere y'izo zibiri wasoye. Ego zirahari gusa ntabwo nigeze mbona amahirwe yo kuzishira kuri YouTube. Indirimbo warazisohoye canke zari zazindi usora zikaguma muri wewe nushike kuzihereza abandi muzisangi. Ni ziriya ndirimbo usanga ukora uri kuvyina ukaba bwumvirize wewe n'abajama bawe nyene abuhereze. Kanuni umuntu avuga ati John Easy yatanguye muziki ryari yofata novuga umwanya ungana gute canke twofata novuga period iya natanguye kera ahubwo tunuko ntari bwabijemo fresh guhera 2013. Musi wa mbere John Easy aja muri studio. Yego cyane. John Easy musi wa mbere aja muri studio vyagenze gute niki wiyumviriye mbega wavuze ati ko ndabigiyemo bizogenda gute ni ibintu ngiye gutangura mfite canke ni ibintu mbona yuko nzobibona mu buzima? Bwa mbere nje muri studio yari dream yanje kuko ndafise grand frère wanje yarasanzwe akunda music, rero yakunda kwandika aririmba mbona bikanyohera. Yo ndibuka uwo munsi twaye kumwe n'abajama dupoje tuho mu mwazana ide dukora ingoma. Enabwire ko kandi no bishobora. Twahagurutse ngaho tujya muri studio yari muri Taba, yari studio Eglise iraho. Turagenda turakora ingoma ivayo fresh, ndavyumva ko ndabishoboye n'abantu barabimbwira. Kubishiramwe inguvu mbibonamo umwuga. Urashobora kumbwira inyungu maze kubona muri music cyangwa icyo maze gukora muri music? Inyungu maze kubona muri music ubu noba mbeshe
gusa impuza n'abantu mbona karaba agaciro mu buzima bwanjye. Cyo no gufasha kuri jewe novuga ati ubu cyo uvuze bivanye n'inyishu utanze ati music imaze kumpuza n'abantu bagaciro maze kubona abandi bantu nakumbure ntari kurumva nari gwava ndonka muri yo mu gihe nari kuba naragiye muri music sibyo none bro. Yego cyane. Yes urimba novuga muri profane n'indiri nuvuga ni muri style irimo abaririmbyi benshi na cyane cyane babikora neza cyane. Ni igiki ugiye gukora gitandukanye n'abandi cyangwa ni igiki uzotuzanira cyangwa ni igiki uzotwereka gitandukanye n'abandi batweretse. Kimwe gusa nuko ndumurapera ari classic ntandukanye n'abandi. Sinkeka hano mu Burundi ko hari umurapera ameze nka jewe. Niyo mpamvu bifashe inzira Imana ikabijamo impinduka izoza muri game ya rap hano mu Burundi. Tuzi yuko muri rap muri industry yacu rap menga nta gaciro bayiha cyane nta promotion hari kwiye ni nkuko twumva abaririmbyi tumva baba bafite nuvuga bari ku rwego rwo hejuru n'abaririmbyi usanga baririmba R&B cyane mbwa abaririmbyi usanga baririmba rap gusanga si cyane bamenyekana gusanga naho usanga bamenyekanye usanga numwe kwijana canke numwe babiri batatu nkuko mbega wewe icyo ugiye gukora kugira ngo namwe mugire ka gaciro nk'abantu baririmba R&B niki bo kubera hano iwacu sinzi music ntabwo iteye imbere gose gusa uravye mu bihugu biteye imbere rap ni iri hejuru rero ivyo nivyo bintu tugomba kuzana hano iwacu kuko urabona barapera hano mu Burundi nta gaciro baduha kanini rero dutegezwa gukora gose dushiremo inguvu n'uburyo dutangaza abantu nyene babone natwe ko dushoboye turiho kandi biravye turabishoboye go yes kubwawe show y'abarapera na show y'abar&B ni hayishobora ko bitesa sana isho y'abaraperi mani bari ikigangsi bikaze gose biryoshye sicyo kimwe n'abariya baririmba bazunzira ibisusu abakobwa twe tuba turaho turi real dukora ibintu biboneka gusa nakubwira yuko show y'abarapers indirimbo show izo bimeze neza cyane kuko ni show turavye n'abar&B kenshi yagiye kuri kinjira anjira kuri beat yabo muraperi abaraperi nivyo baba babibona ko dutesa twiki tugira vibes ziri original atari zo kurondera niba biri muri mwebwe mushusha abantu ko nyine birimo yes ndavuga ni John Easy turi kumwe ga bro yes ni John Easy rero murashefeza kumembega John Easy ko barakonye na Dauphin mbega nta yindi collab ihari iri nyuma izo biserekeza ndavuga uyu uzokoranye na Dauphin kuba mpereye gukorana na Dauphin oya nta yindi yo biri nyuma kumbira izoherekeza onye ya Dauphin niyo mpamvu uvuze ati kuba mpereye gukorana na Dauphin urabona ko mpereye hejuru rero ni gucana inzira fresh nzotangaza abantu ndabizi kandi uzobemeza cyane gose ivyo byo ni lazima ubundi n'abantu ba mbere kugira ngo bemeze bigufata umwanya mutabo ni giki ugiye gukora kumbura ubemeze cyane cyane je nta mwanya bizomfata kuko ivyo ngiye gukora ndavyizeye abarundi bakunda ibikorwa pana majambo yes abarundi dukunda ibikorwa ni dukunda bla 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 seti bro niko tumeze abarundi John Easy mbega no rapper muvuga muri style novuga ikirundi canke igiswahili indimi zose zishoboka ndaziririmba zose zishoboka ariko nyinshi tumaze gusohora nyinshi ziri mu kirundi canke mu cyongereza canke mu giswahili nyinshi ziri mu ndimi zine igiswahili kirundi icyongereza n'ikiganda yes novuga kuba waragiye muri rap mbega urabona ko wahomye cyangwa no kwahungutse narongutse gose ndumunyamahirwe ho bakubwiye ati R&B n'aba rapper kubwa urabona nibandi bazoja mu ijuru imbere y'abandi abaraperi tuzoja mu ijuru kuko twe turi ruri ntabwo dufekinga kubera ikibande kubera turi ruri ntabwo dufekinga nta bubeshi dukoresha nyene tuba tura ngo nabantu bavuga ukuri tuvuga ukuri kandi umuntu yagutse itaje umubwiriraho ntabwo bica ku ruhande kubura cyo wifuza kumenya mbega ni yahe mystery ya John Easy reka kubura John Easy dukorere gato bugaho my hip hop in a dark clean I'm so fresh it's so clean I was born to shine music to my fun my hero you know Brazil na bunny every day sinalikizo is a John my hip hop is on my boss life goes on try to give me your time gerageza unyumve je tundaba nk'isanam tugende na guhubutam wumve kuburyohe bwiyanje karam wa murondo uri mwiza tell me where you from wanna talk to your mother muganidiza it's your brother reka ndamuhabishwa uriya musaza muganidiza ni kimande reko mubaza uti muganidiza ni musaza we kuri mwiza gose uvuga ati muganidiza rero ubugana umubeje umuboga ameze fresh no musaza
Yes kumbure rumva yuko ni John Easy murapera meze neza bro. Rero gusaba yuko ukora cyane kandi ukagira n'umutima wo kwigumya kuko ndazibahura na byinshi ariko bisaba kwigumyana cyane cyane kuko si bose bazovyakira neza kandi hari urazuronga na benshi banashima bavyakira neza ariko si bose bazovyakira neza. Sibyo naga bro. Cyane gose. Ariko nizere ko mu byo uhura navyo nivyo birimo cyane abantu baduca intege nyene bibaho mu isi nta vyiza gusa. Yes nigiki rero John Easy uvuga mu majambo magufi cyane kuvyerekeye industry yacu no kuvyerekeye abaraperi bose nga muri game. Kuvyerekeye industry nako twuguruke tureke inzigo zitagira ico zifashe hama ku baraperi nabo dukundane dufatanye mu mugongo duze fani yacu. Yes rero nigiki rero utumirira novuga abakunzi bawe bakunzi bakunda rap n'abakunzi bakunda John Easy. Abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange ndabatumira kwitegurira song yanje shasha nakoranye na Dauphin. Ni song imeze fresh kujajinga sivyo bibereye ahubwo umviriza ubutumwa umvirize n'ubuhinga burimo bizofasha kandi ndabatumira kuja kuri channel yanje ya YouTube ni John Easy zobwize neza no kuri Instagram yanje ni John Easy 06. Twira nayikoresha Twira ndakoresha nayo ni John Easy gusa si sana simbeshe. Ama page Facebook ni Nihezagire HB John Easy. You ni page cyangwa ni account? Ni account. Page nturayiguru. Page ntayo nduguru. Yes kubere cyo musaba John Easy kuri no mwanya nyene John Easy no gusaba kwanza kugurize page bro. Vuba cyane. Ngiye kuronka abafana benshi kuko ubajya bijya 500 byo kuri account bizoba bike bro. Nzobikora vuba cyane no munsi ndabikora Yes umusange hose novuga John Easy novuga umusupporting na cyane cyane gutumira kwanza gera kuri YouTube channel yiwe ugere subscribe like comment na shogira ngo ibikorwa byiwe sho kubona n'abantu benshi cyane tubinaga John Easy nivyo cyane kubisa. Ndagushimira cyane John Easy. Naje ndabashiriye Beni kabisa mu bibazo bisere barakomeje niki yawe wibuka John Easy. Icyo nibuka nuko wambajije uti nzokora iki kugira ntangaze abandi. Yes azokora iki urumva ko ricagiye atahanye nicagiye kwiyumvira kandi nicyo agiye kongereza ko kunyishu yari yaduhaye kumbure bisumbirize bivyari yatubwiye ko azokorana nuvuga amateka bitandukanye n'abandi abaririmbyi bakora ngaha muri game sivyo ka John Easy. Nivyo cyane n'abaririmbyi bo ndababwira uti kwipanga gose. Mwitegure n'ibikorwa vya John Easy tuzosubira rero nawo gutaha wari kumwe na Beni kuri micro behind camera yari CK professional ko neza cyane tuzosubira rero niwe gira subscribe. God bless.